none wari ubwo kuvutangura kwinjira muri ibintu by'amafilme wari warigeze kwiyumvira yuko bizoshika hazogera umunsi ugahura na Sami mu kayaga cyangwa peut-être turike kuyaga hakageraho umushika no gukina filme muri ko narabyumvira Sigwana byari mu ndoto yawe uti je uri amutipe vraiment no vuga nyene ko ari ivyo narabyumvira ko Sami naramubona bariko barashutinga bari muri tournage warigeze kwira ahantu hamwe oya na hantu nyene agiye gutembera nca ndamusanga ndamuramutsa poa naisanzwe ndamuzuko Anita no yaratugora cyane Anita yaratugora cyane bivanye n'ukuntu inkumbu yarakumbura cyane sometime ari gihe musanze mubizi zijya scene za kili romantique no namukinisha kili romantique mu bura murabimenyere come on baby relax baby yacha mwibuka amaze kumwibuka rero nkaca ari n'umuzi yigeze kumfata aramfata cyane Claude aramfata arangumiza aramfata Claude ndatinya nabwa we niache Silva ikiyago cyose ariko yagifashe Sami kweri ko ansego dupata ivyo ariko uravuga sha so nukuvuga byo tarako turavuga nta yari free private nivyerekeye akazi kacu kuri no muga wacu wa comment. Okay, abakunzi ba Wakalai TV, abakunzi ba Ashali TV. Ashali utanilipaga franga ngapi? Shene yawe ihuye n'isura yake. Atuwa turiko tuyishira kuri map man. Okay, abakunzi ba Wakalai TV ni Ashali TV ni Wakalai TV. Ashali TV na kana gashasha Wakalai TV iri kwiravyara. Vuba murabona yuko kagiye gufata igihugu cyose. Hayo bavuga ati umuvyeyi urukwavu rurakura rukonka umwana. Urumva Ashali TV irashoka kuba ari yakera mugabo ko byari byanse ihuye n'iyi logo bica vyikora nta problem. Rero mu ruhande rwa ni kumwe na Anita. Vipi Anita? Safi. Safi ubusiga umwenywe. Ni sawa mugabo. Ndashimye. Urasho guhitamwe swata bakunzi ba Wakalai TV cyangwa abakunzi ba Ashali TV hitamwe bamwe gusa bashobora ndabaramukije bose ko ndabakunda reka tuba Karori yes we ushokora mutsa abakunzi bande hagati y'izi TV zibiri Rito boss bose kubera bose bariko barakurikira ibikorwa biwanje reka twumve naho uramutsa aba Reka ndamusa abakunzi ba filme ndundi abakunzi ba comedy ndundi aho muri hose aho muherereye igihugu murimwo aho uri hose ukuraba ino video imvura yamigisha kunyagira safi sa by the way je naza yuko abakunzi bakurikirana Wakalai TV ni wo bakurikirana Ashali TV bisigwa ko muri bamwe datwaye bariko baravuga ati baramutsa bose rero turi kumwe na Anita inyuma yo kubona ibintu byinshi byagiye biramubako ndi kumwe na Sami ndi kumwe na Karori basanzwe ari chuti sinzi vyabo hagati yiwe na Anita mugabo kimwe coco nuko buri mwanya nakunze gusanga bari kumwe Karori hamwe na Anita. Sami gari jewe nasanze bariko bakina filme. Sami yarambwiye ati ngo yanditse filme ya histoire ya Anita yarayitoye yarabiravye arabikurikirana vyose aravyandika abigiramwo filme. Rero aca arabarondera kugira ngo akinane nabo nyene nivyo turi ngaha kugira ngo tuyage adusigurire mbega vyagenze gute ku bavyeyi ba nyakwigendera Claude bavyakiriye gute ku bavyeyi ba Anita cyane kuri Anita onye n'ubwiwe yavyakiriye gute kubona ni gay histoire kandi tuzi ko ari histoire imushoka imubabaza byo vyagenze gute Sami yaga jere ngomba udusigurire rero fresh vyagenze gute ibi bintu neza na neza wewe unigiki kwanza cyatumye wiyumvira kuvuga uti reke gay histoire yabo ndayifate ndagire film so no kuvuga ngo turiho dukina ibintu twiyumvira ko bizobaho tugakina ibintu twumvise ko byabayeho tugakina ibintu byatubayeko canke biriko biraba rero no kuvuga muri iyo mice rero niyo mpamvu twace duhitamo gukora iyo filme so ndazi bujya yuko hari abantu bashobora kwiyumvira ati kwera iki mwace muyikina vuba ibiki famille zose impande zibiri so no kuvuga iki nazijya filme mwama mubona nuko hari abandi bantu ubujya buzima ubabwababayeko zijya filme yose mwabonye zumwobo iki nukuvuga ngo ni story y'ubuzima ubabwabarabaye ku bantu so iyi gusa aho bitandukanye aho bamwe batadutahura n'ingoga nuko tuciye tuyikina ariho igishushe
no kuvuga rero nga ni ibintu tugomba dutahuze n'abantu badutahure so no kuvuga ari gihe mushobora gukina filme bivanye n'uyo mwanya nyene sinzi ko murabizi hari ama filme bakinye za genocide hari ama filme bakinye za Afrika za Marvoka za ba esclavage ukuntu bagiye badutwara ariya rero natwebwe rero ni nkuko rero natwebwe twiyumvire gukina iyo filme ntimudutahure nabi ndabisubiyemo kandi ntimudutahure nabi ego ni filme nziza cyane rafise impanuro rafise ibintu yigisha muzo ndazi yuko nimwayikurikirana neza hari cyo muzokuramo. Okay, uravuze uti mwaciye mugira ko murabikina direct donc wagombye kubijaniranya bigishushe ubwo abantu bariko baratura abantu basho kuyumvira bati Sami yagombye guprofita kugira iyi film izokurikiranwe cyane kubera ko iyi nkuru iriko irabira muri kano kanya iriko iratokombera ku mafezo soso suko nabivuze yuko ati mu bintu twandika amafilme hari filme twandika ivy'ikibiriraho okay kuvuga ngo nivyo twiyumviriye no turafite amafilme tumaze gukina nyinshi cyane zakunzwe mu gihugu n'izindi atayindi zo zisubirira bakunze none nk'umuboro rukundo hari filme mu Burundi zo zisubirana nta yihari nta yizoza imbaraga zo kwihangana murazizi mugabo ni kandi nayo nyene uko mwakunze ziriya ni nayo nyene zo ari fire ego. Okay, inyuma yo kwiyumvira ico kintu cyo kurondera Anita kurondera Claude non plutôt Claude ni nyakwigendera kurondera bon je bigomba mingaruka mu Claude kubera wewe umengo no wakinye uri Claude bisigura ko muri filme no nitwo ivuga filme no kuvuga ngo dukurikirane filme tuzobona kuko nitwobabwira byose. Okay, watanguye kurondera nde avant yo kuronka aba bose ba Anita mwari musanzwe muzinanye cyane Karori mwari musanzwe muzinanye cyane watanguye kurondera nde byagenze icambere jewe ndi umuntu nkunda igihugu cyacu cy'u Burundi no kuvuga ngo ibiganiro vyose birengana ku mateleviziyo ndabiraba nkabikurikirana ibiganiro vyose bica ku mateleviziyo ibiganiro vyose bica ku mateleviziyo online vyose ndabikurikirana okay ukuri kwami rero maze kubona inkuru ya Anita ibiki n'umusi yagwaye so narashoboye kugira amatohoza ndarondera akesi kuko niwe nafise nimero ziwe ati vipi bro aba bantu kumengo kandi murabizi neza na neza yuko ati reka ngende ndamufashe mu mutwe tumutegure kuko nizi vy'ikiganga ndashobora hari ukuntu batwigishije ukuntu ushobora gutegura umuntu mu mutwe kwamutegura neza murabona uno mutwe kwasigaye yisiga wanja bien na ruzbeze n'utunwa asigaye dutakatisha so nukuvuga iki naramukoze mu mutwe ndamutengeneza gatoya araja online okay rero cyanda mwegera turavugana byose tumye televiziyo yabo uno mushinga naye nga turandika turategura igikorwa bientôt kizoja habona. Okay, kizoja habona reka mve ngaho ngende ku umuryango wa Anita umuryango wa nyakwigendera Claude tutangure kwanza ku muryango wa nyakwigendera Claude kuko mengo niho bigoye ukuntu ugomba kugarukana kandi ajye ma histoire yabo ko bavyakiriye gute bagusavye iki cyane je kuko sinagiyeyo cyane uno mugabo ari ngaha niwe twashoboye gutuma kuko niwe bahora bakinana uyu niwe ashobora kubivuga je naramubwiye gusa ati ndashaka gukina filme acavuga ati reka ngende kuvugana na famille yabo na ifamille z'impande zibiri ego okay uyu niwe ashobora kubivuga. Karori vipi halitongea kwa Kiswahili kwa Kirundi popote tu lakini kidogo kwa Kiswahili Kirundi kirakugora sana tu mugabo nibaze ko bariko baradukurikirana n'Igiswahili baracumva blaza iliendekaga je kipindi Samia anakutafuta kwanza wewe anakuambia kwamba ni hivi na hivi na hivi ulichukulia kwanza vipi? Mimi kwangu nimechukulia poa. Nimechukulia poa na kwa gisi tulivyokuwa tumekutana kwa pamoja na kuongea. Na imani kuwa tumeona kuwa hicho kitu kinaweza kusaidia hasa kwanza kumjenga Anita. Kwa maana kutokana na hali ambayo Anita baada ya matokeo ambayo ilitokea Anita hali yake imekuwa mbaya mno. Namshukuru sana kidogo amejaribu kufanya nini kunisaidia kuweza kumtengeneza Anita kusudi arudi kwenye hali yake ya kawaida yani. Sawa. Na Sami alipokuambia kwamba uende ongee na wazazi wa Anita na ongee na wazazi wa Claude, wapi palikuwa pagumu yani wapi palikuwa ugumu zaidi kuliko pengine? Kidogo mahali ambapo palikuwepo pagumu ni pale kwenye mtu atapoanzia kuambia wazazi wa Anita pamoja na wazazi wa Claude. Nasema hizo familia mbili. Ni familia gani ambayo labda wewe ulisema kwamba hii familia ya kwa na Claude? Na ilikuwa kwaje, iliendeka vipi nini? Unajua yani
hapajapita miezi mingi sawa. Wakati Claudia anafanya nini, amepoteza maisha. Hapajapita muda mrefu sana. Lakini nilijaribu sawa, wakati nimesogelea wazazi wake kidogo, sikufika kwa wazazi wote direct. Nimeanza kwanza kupita kwa ndugu yao. Kwa maana unajua hichi kitu ni kitu ambacho ni kigumu sana mno, hata kama kwa upande wako wewe akesi itokee tokeo kama lile, afu usikie watu wanakuja kuomba wacheze kitu kama kile. Sikia kama hiyo ni kama kumbukumbu ambayo yani itaendelea miaka na miaka na wataendelea kuiona. Ishanifuata. Sasa hicho kitu nimejaribu kuongea nao kidogo, wameweza kunielewa. Japokuwa palikuwa utata fulani na labda hawakuomba pesa ama nini, labda waseme kwamba bwana hiyo story mnataka kuzungumzia sana kusikana kitu cha pesa, bali kwa wanakuambia sijui ni uchimvi. Ni uchimvi. Ndio tuko tunasema vitu kama hivyo, ndio wenyewe sana waliongelea hicho. Tukajaribu kuambia hapana, unaona kiko kimetokea kweli kama kawaida, lakini mtusaidize, mtupe nafasi tuweze kuongelea hicho kitu. Wakatuambia kuwa sawa, inaweza kuwa vizuri lakini tusiingie ndani sana. Sawa, watukio ambao gesi ilivyokuwa natokea. Ina maana tutegemee kwamba labda film, kwa sababu wapo watu ambao wanaweza kutazama ile film then baadaye wakakuja kuchukulia kwamba kile kitu ambacho mlikicheza ni kile kilichotokea awali. Umeshaona? Sasa watu tutachukulia vipi sinema itakapotoka? Tuchukulia labda kama kile kitu ambacho mlikicheza ndicho kile kilitokea, ama itakuwaje? Ama kuna mambo ambayo mlienda mnabadilisha na vingi ukikuja kutazama ambavyo tumevicheza kwenye hiyo movie. Ni vimetokea vingi zaidi. Japokuwa pako baadhi ya vimoja ambavyo tumechambua, lakini vingi zaidi ambao matokeo kama gisi yalivyokuwepo ni yale kama gisi yalivyo. Na wewe unahusika nini kwenye, labda niseme kwenye hili kundi? Kwa sababu Sami mtu wa kwanza aliweza kuongea naye katika wachezaji wa lile kundi ni wewe. Na unahusika nini? Kwenye timu lizima la kwangu mimi, yani mimi ni kama kiongozi sawa. Sitaki kuwa mimi ni kiongozi afu vile tena mimi ni mwalimu wao. Okay, acha tuongee kidogo na Anita. Mama yake. Uko sawa? Poa. Tuvugane Kirundi wewe? Byose. Hata Kiswahili sawa tu. Wewe ukundi Wembaza ndakwishura. Igifaransa. Cyane Cyongereza. Udiza tu. Lingala. Anita, biri gute rero? Ni sawa. Abantu kwanza muri uno mwanya bararyohewe, bariko barakuraba ukuntu meze bitandukanye na nejo hahise. Avuga ati antuka Anita yaramaze kwiratapa pour le moment meze neza. Wewe kubwa unye umva uguwe gute mu cyamake? Neza. Umva. Sawa nyene. Okay. Inyuma yo kubura umukunzi wawe, nyuma yo kuba warabuze umukunzi wawe, hagaca haza inkuru zivuga yuko ijya histoire yagushikiye bagomba bashire mu sinema. Wavyakiriye gute? Oya, je navyakiriye neza. Ni bisanzwe. Nikindi naco harimo inyigisho nyinshi. Mbega inkuru we yagushikiriye neza na neza uri he? Wari wamaze gushika muhira cyangwa wari ukiri mu bitaro? Yajyari. Inkuru yo kuvuga yuko bagira babikine mu film. Oya, je namaze kuva mu bitaro ndari ndi muhira. Wari uri muhira. Abavyeyi ba ubwo ntibashobora kuba bavyakiriye ukundi bakavuga bati wapi ibintu byaratowaje mu mitima, Anita nishoye kuja muri ivyo. Narijyana kuma numva baguma bavuga ngo ibintu byawe nibakeneye ko biguma bija ku marezo. Abakunze baya ma televiziyo abiri ijya ngo nundi twashoye kuguma ngo tuyibandanya cyane kubera ko ari abavyeyi bamwe amwe bategeze babishima ko ngo tugume tukurikirana byose. Hajya no mu bitaro twaragiye ubwa mbere turi kumwe na Landry Promoter nibadukunde ko tumukoresha Anita. Ubwa kabiri niho twagiye hariho na Shali TV, ariko twararonse umwanya mutonya kubera ko byari bisa byawuriranye nuko Anita bashoye kumurekura gataha yaramaze kumererwa neza. Okay, abavyeyi bawe iki kintu nabo bacakiriye gute? Oya, babifashe bisanzwe kubera igihe baza kuvuga ko tugire na filme bacha bavuga ko ari bisanzwe. Hama none nta kintu musho kuba mwaravuze muti Sami we kuje gukina histoire yacu, kandi urabona turi mu bihe bibi ni washe nta exigence yigezibaho mu mwexige gukora ikintu kanaka swati kubari hacanye kugira iki? Ivyo ntivyobura, urazi ibintu by'imiryango ntivyobura, byaravuzwe ariko mu nyuma bace babitahura bacavuga
acha tu wafanye hivyo kawaida. None filme igiye gusohoka sawa kuko twabonye aka video gatonya kijya cinema kariko karazunguruka acane cyane ku Mwenyuro TV. No muri iki kiganiro abakunzi ba TV abiri turaza kukabashira kwa aga party kijya filme kariko bamaze gusohora ngisho gusohoka hagati yo kwa kabiri no kwa gatatu. None muri filme indani wewe warakinye urujya nyene Anita wakinye muri kije kibanza nyene c'ivyabaye canke barishe baguhindurira scene? Oya nakinye kujya nyene Anita. Nizina ni Anita. Ibintu byose ni kujya nyene. Numvise Sami ubuheruka mbwira ngo kugukinisha byaragoranye kubera ko hari gihe bakubwira ati kini scene ugacutangura kurira. Byawe bivuye kuki tureke basi kuba ubabajwe n'ivyabaye niki uwo mwanya wabaye yumva gute byarakorohera ntibyashika mugataha mudakinye kubera ico kibazo? Ego naragoranye sana naragoranye Sami aragerageza arabinkuramwo nyene antwenza kugira ndavyibagire basi cha turakina Okay abakunzi ba TV abiri reka dusubire gatonya kwa Sami mu guhereza ikiganiro tuba Sami. Yes. Nibihe nyabakibigoye waciyemwo muri ko murakina iyi film? Tuko turakina no filme. So no kuvuga ngo twagoma kandi tubwire n'abantu bumve iyi filme ntabwo izoca kuri Mr Sami official cyangwa kuri Rukundo TV oyape. Iyi film izoca kuri channel yiwabo aho basanzwe bakinira. Mwenyuro TV ni kuvuga ngo abifuza kubona niyo Claude wari wakinana canke iki hari wa makomedi bakina neza. So niyo filme nizoca. No kuvuga iryo niryo rutandukaniro ntabwo izoca kuri Rukundo TV canke kuri Mr Sami official aho bari musanzwe umenyereye. Natanguye gutahura ibintu bimwe bisigura yuko wari twatireka dukini histoire basi dofumici wa. Yes, ifumici wao. Mahira mugaba atanze cyane. Wa ibindi navyo ni mkataba tumeka ibindi navyo ni private yacu sivyo? Ego. Okay, narimbajije nti muri ko murakina iyi filme ibihe bigoye mushiye kuba we uvuga uti sha ikintu kuko nka Anita aravuze ati ngo yarabagoye cyane ibintu we uvuga uti ibi vraiment byaratubereye akananira abahinga byaratugoye cyane ibintu nk'ibyo kuburyo kuko hari ikintu kikugora ku buryo wipfuza no kubwihera? So niyumvira yuko ikintu cya mbere cyatugora cyane nabivuze no mu biheruzi Anita no yaratugora cyane. Anita yaratugora cyane bivanye n'ukuntu inkumbu yarakumbura cyane sometime ari gihe musanze mubizi zijya scene za kili romantique no namukinisha kili romantique mu bura murabimenyere come on baby relax baby yacha mwibuka amaze kumwibuka rero nkacha ari n'umuzi yigeze kumfata aramfata cyane Claude aramfata arangumiza aramfata Claude ndatinya nabwa niache aramfata nyene ndavuga ati my godness. Rero filme ziri amascene romantique nawe vraiment byaramugora cyane kuko nangiye gusa kumubwira kano kajambo ati relax baby come on baby calm down baby yeah zabari zini ngorane hama nikindi naco cyatugora imiduga cyane irakunda cyane kugorana. Ego hari amascene byasabaye ko dukinisha imiduga mugabo ugasanga umushoferi amafaranga umwanya wamubwiye kuzanira umuduga swa kuzaniyemo. Ego nivyo cyane na sometime nayo na regidezo yacu ari umuriro wacika turi mu nzu gacu usanga rero turabuze ukuntu kina mugabo muri rusangi kandi ni filme nziza cyane gose filme nziza cyane turabatumiye bantu mwese mwikurikirana iyo filme vraiment izocha kuri Mwenyuro TV. Kwa kumalizia Mr Karori mimi nafikiri ulikuwa unasaidia kwenye upande wa kudirect kipindi mlikuwa mnashuti hii filamu hii movie si ndio? Je, ikifikia wakati kuna labda historia ama kuna tukio ambao mnataka mumuuliza Anita kwamba bwana hiki kilikuwa kuwa aje, ilianza vipi nini, Anita alikuwa mwepesi kwa kuwajibu ama ilikuwa inasumbuana vile vile? Yaani kiufupi kama gisi Samia aliongea hapa ilikuwa ngumu sana sawa. Kwa maana unajua hicho kitu ni kitu ambacho hata mimi vile vile wakati nilikuwa kwenye shooting sometimes nilikuwa nikimtazama Anita na siasa mwenye kidogo nasikia huruma fulani. Shaona inakuwa kama kumbukumbu fulani ambazo zinanipita kwenye macho yangu. Mbo pako vingi zaidi ambavyo tulikuwa tukijaribu kumuelekeza Anita. Shaona yani sometimes wanaonekana iko offside na kitu ambacho tulikuwa tunafanya nini? Tunakitengeneza kwa ule muda.
tunajaribu tu hivyo kumtengeneza tena vile kumrudisha ndani. Kwa maana na kazi yenyewe tumechukua muda mrefu kwa kuifaa kwa sababu ya Anita kutokana na gisi alivyo. Na ulichukulia kwanza aje tutoke kwenye hizo historia za kucheza movie na nini na kadhalika. Ulichukulia vipi kuona wewe una shoot movie moja, yani kwenye movie moja pamoja na Sami, kwa sababu Sami ni mtu maarufu sana kwenye hizi mambo za video, sijui za movie nini, ni mtu ambaye tayari alishatengeneza kitu kikubwa sana. Wewe ulichukulia vipi ulipoona unasema, kwa sababu kuna mtu ambaye anakuwa anasema hivi kweli na shoot na jamaa nini, wewe ulichukulia vipi? So nikisema kidogo ni kogote kadogo. Unajua ujamaa yani ni jamaa ndio anasema kuwa tuna baadhi ya miaka fulani ambayo tulikuwa tunafanya nini, tunazoeana tu sana tu kwa kuongea urafiki kama gisi ilivyo. Ila mlikuwa hamjawahi kukutania kwa bado hatujakutania kwenye stage au kwa movie yoyote sawa. Lakini ilikuwa ni kama ndoto fulani ambazo nilikuwa naziwaza kufanya kazi na watu ambao tulikuwepo kwa pamoja. Ya kidogo imenifurahisha sana. Imenifurahisha sana na ninapenda sana kwa maana ni mtu ambaye yuko simple sana. Iko poa kabisa. Naona kazi yenu anaifuatilia sana. Iko fresh, iko fresh kabisa. Anaifuatilia sana kabisa. Anaifuatilia kama kazi zake. Hicho kitu ni kitu ambacho kidogo naweza kusema kwa big up sana brother. Kwa maana ukitizama pako mtu mwenye unaweza kukutana kwa sababu ya kutokana na jina ambayo labda ashakuwa nayo ushanifuata kusema kuelewa na kusikia na kwa sio vizuri sana ushanifuata, lakini yeye ni mtu ambaye nilionyesha kwa iko simple sana kidogo nishukuru tu hivyo. Okay. Mama tukubaze basi akabazo ukanyuma nawe wiyumvise nko gute kubona utinde bon nubwo ari mu bihe bigoye sawa mugabo kubona uri kurakinana na Sami muri movie imwe muri film imwe wabyakiriye gute cyangwa yumvise muri uwo mwanya umerewe gute? Iyo nabyakiriye neza kandi narashimye n'ibikobwa ndibaza byaragenze neza. None wari ubwo kuvutangura kunja muri ibintu by'amafilme wari warigeze kwiyumvira yuko bizoshika hazogera umunsi ugahura na Sami mu kayaga cyangwa petete turike kuyaga hakageraho mushika no gukina filme muri ko? Narabyumvira Sibana byari mu ndoto yawe uvuga uti je uri amutipe vraiment no vuga nyine ko ari ibyo narabyumvira ko Sami naramubona bariko barashootinga bari muri tournage warigeze kwira ahantu hamwe na hantu nyine nagiye gutembera nca ndamusanga ndamuramutsa poa naisanzwe ndamuzuko mugabo we ntiyarakuze aranzi Sami warusanze umuzi Anita ikintu cya mbere Anita ni umurundi kazi so no kuvuga ngo no mufata nka mushikanje abarundi kazi abarundi turazinanye so hama jewe n'umuntu yo bari ari ya mucendajuru umuntu yo bari ya mucendajuru akaba gusakora akazi nkako je nkora ndamukurikirana so no kuvuga ngo abakomedie kubera iki akarorero kenshi gakunze gutangwa mu cendajuru niho kure cyane so mu cendajuru nuko umva twakuze twumva bavuga mu cendajuru dukura nkaje wombaza naho nzi sinzi nimba ari n'intara yahe je kiya nibaza ni ko ari mwijenda mwijenda cendajuru sinze ntaho nzi mwijenda sikure oya mwijenda sikure no mwijenda naho nzi umbaze gusa Bujumbura Ngozi Gitega nizo ntara amaze kugenderamo ko ari zitatu Ngozi kubera impamvu Gitega kubera impamvu ego rero je mu byukuri nta timu nimwe nga mu Burundi ntaraba nta mukomedie cyangwa umuntu akina filme ntazi ego. Okay Anita reka tugushimire twitege ko movie izo birenze ego frame zobari zobari hewa abakunzi ya mateleviziyo abiri nongera ndabamenyesha yuko bige biganiro mwabonye jewe nakoze muri ge histoire yashikiye ba Anita bige biganiro byabaye ngombwa yuko bavyinse hamwe babishira muri ga film byabaye ngombwa yuko bamamagara kandi jewe nze gukina bisigura ko akesi na wenyene ari muri ga film mugabo arimo nk'umunyamakuru mbega kwanza Sami iyi ide yo kuvuga umutingo reka dushira ikiganiro muri film mwe mwayikuye kuki so no kuvuga ngo tutegezwa ko amaduhindura ibintu kameme nibame za filme bama bamenyera ibintu bishiye
ife ko tuwama duhindura so no kuvuga ngo uregerageje kuraba rero n'amafilme menshi y'abazungu usanga habarimwe abamenyesha makuru bakagira iki everything rero turavuga ati rero kujyanye n'irya story kujyanye n'ari hari yabaye reka tukine kujyanye niba duhindure mu dukeya so muri iyo filme rero nuno mugabo bita Akes Dani muramuzi isura yanje irimwo wazoye kurikirana cyane niwe muvyeyi wa TV online turiko turibaruka indi TV urabona ni nkuko nyene ni muvyeyi wandi ma televiziyo nuyu ngamuramuzi oye ntuzugakate Karori wowe warachangiye yo kuvuga muti reka tumuzane Akesi nawe nyene akinemo cyari mwagombye ku profita muti film zikurikiranwe cyane nimechangiaga kwa hicho kitu nilikuwa napenda sana kwa maana ukitizama alikuwepo Akesi lakini na Ashali waliwahi kuja kwenye kufa sijui vipi so nukuvuga ngo Akesi arafise izina maze kuko uvuze abaririmbyi bashika kuri 10 wo mu Burundi Akesi utamuvuzemwo ubumurenganije utavuze televiziyo 10 cyangwa zitatu cyangwa 5 zikora cyane ntuvuge wa Karayi TV uburenganye vraiment ufuma umwanka mugabo uravuga ko akora umuntu arashaka kumwanka mugabo ukavuga ko akora yes okay abakunzi ba ma televiziyo abiri ubusimvuga wa Karayi TV cyangwa Shayi TV mvuga ati abakunzi ba ma televiziyo abiri kwari kubamenyesha yuko Akesi nawe nyene muri iyo movie arimo rero turabatumiye kuyikurikirana kuri Imwenyuro TV murashobora kugenda mukwa murakora subscribe kuko kuvuga bigisigura iki ibyo jambo Imwenyuro ni kumwenyura umengo ni gutwenga no gutwenga kutabasamu kumwenyura Imwenyuro TV bakoze navyo narinzi ngendo munya ni Imwenyuro abazokurikirana bazokurikirana iyo filmu bazomwenyura Anita siga amwenyura nawe okay abakunzi ba ma televiziyo abiri rero mugene muyikurikirane coming soon twakabashiriyemwe mwakaravye nibaza ko ibintu bizoba biryoshe reka je ntere mvuga nti respect mugabo ntimwagere gukora subscribe kuri televiziyo cyane cyane abo ngaha bataraza ngaha muze ngaha kugira ngo nawe nyene tumushigikire kamwe ariho nabo ngaha bataraja bataraza ngaha muganivyo abo ngaha bataraza ngaha namwe muze kugira ngo dusangire byose rero reka je ntere mvuga nti respect